mu matwi ansumira ngo nukiri kumwe na Loliane tosho kumenya impamvu. Lolilo ikintu wigeze gukora ariko ubu kubera bivanye naho ugeze muri ibi bintu by'ubustar udashora kugikora ariko iyo wicaye ubara wumva ati iki kitumye na kimisi kini kwa Juni Costa siwezi kifanya ni giki gusoka mu kabare ntari akompanya abafanzi banje ndabakunda cyane cyangwa abafanzi b'umuziki wo mu Burundi ndabasavye mukurikirane Bujahit nyuma nimwibagire kugira subscribe Bakunzi ba Bujahit TV turabaramukije cyane uyu munsi ni gitari cyanje tarararara yes I kuri microphone muri kumwe na Nancy Amanda inyuma kamera hari Scott nimureke kugira murabizi namwe subscribe commentaire na like zantu atudikene uyu munsi ibintu birashusha ibintu ni fire ni the #1 TV in Bujumbura in Burundi ebana ibintu ni fire n'umuriro biriko biraka yes I ndi kumwe na Lolilo mzizi wa jiwe Simba mambo vipi sawa gusa ameze bien cool kabisa urabona umunsi ibintu byahindutse Lolo bituni atari ibintu n'urubeya biraka nakaga Lolilo urashaka kuramutsa abafans bawe n'abafans ba Bujahit TV ndabaramukije abafans banje hose bari ndababwiye ko ndabakunda cyane ndakunda ukuntu turiko turakorana ndakunda ukuntu duteza umuziki mu Burundi imbere murakoze cyane bakunzi ba Bujahit TV ndazi ni byinshi cyane mwifuza kumenya kuri Lolilo kandi byinshi murabizi nitwaje kumubaza ngo Lolilo ngo wavutse ryari ngo Lolilo witwande ivyo twavyumvise kenshi ariko reka tumwibarize ikibazo ca mbere Lolilo umuziki w'Uburundi bwawe ubona ugeze he ico novuga ko umuziki mu Burundi ugeze ku rwego rushimishije cyane rwego go hejuru novuga ko twateye imbere singa kera kandi turiko turabandanya gutera imbere twemeza makungu ko umuziki wacu tushoboye mu Burundi yes amaradio n'amateleviziyo ariko akora gute amaradio amateleviziyo abajournaliste abamanager boss turakorana hamwe kandi bakora bien cyane parce que ukuntu bakora bariko bagenda baevolue bagenda bamenya ibintu n'ibindi bikadufasha natwe abacuraranzi mu kuntu badufasha umuririmbyi ari hasi muri no misi ariko arazamuka cyane yitwa nde aje mbona ko abaririmbyi bose bo mu Burundi bazamuka bien abatangura bo abariko je namvuga buri munsi nifata nk'umu underground parce que umu underground afise idashaka ryo gukora cyane kugira ashike kuco ashaka parce que umu underground akora indirimbo akora hit akora ashizemo umwete kandi agashora ukora indirimbo yawe Lolilo saga Lolilo hari umwaka wa kangahe hari muri 2000 imyaka urumva imyaka iheze ni imyaka ingahe 20 ans bakunzi ba Bujahit TV muravyumva namwe Lolilo n'umuririmbyi yaririmbye kuva kera kubera Lolilo saga namse kera man kera cyane sana kandi muravyumva mu muziki nyene namwe muravyumva ageze ku rundi rwego kuko uyu muziki arawuramvyemwo awumazemwo igihe kirekire impanuro aba jeune aribo bagitangura kuririmba bahe impanuro wewe nk'umuntu umaze imyaka myinshi cyane uri muri industry ya music impanuro nobaha ko icambere na mbere bubahane entre eux kandi bubaha bakuriye icya kabiri bakore nishaka bashire ku mutima parce que udakoze ubishaka namwe ushika hanyuma icya gatatu bamenye ico bashaka gushikako bitahure bamaze kwitahura bazoshika kure yes iyo uvuye muhira telefone ntoru yibagira n'amafaranga ndishyura ntoru yibagira ikindi kintu udashobora kwibagira iyo uvuye muhira n'igiki impunzu nambara ibyo turabyidise no dushobora gusohoka mu nzu utambaye turabidutegereza kwambara ikindi kintu udashobora kwibagira n'igi rinete amadinete urumva mu majambo make ifi murayikunda cyane
Yes, bakunzi ba Bujahit TV, dufite ibibazo byinshi cyane kandi cyane dushaka kubaza Lolilo. Reka tumwibarize Lolilo ikindi kibazo imbere ko njya mu bindi bibazo ko ndafise ibindi bibazo, ariko reka manze ndamubaze iki kibazo. Lolilo, couleur préférée yawe ni yahe? Ibara wewe u préfère ni yahe? En fait, c'est couleur préférée yanje, novuga ko n'umuriro ni jaune rouge. Yes, umva uri ku murongo sana, kandi reka ndakubwira ikintu wavyishe yani leo ndugu yangu ni moto, ni fire, vitu ni hatari sana, ibintu n'urubeya namwe murabibona, ari top class yaberewe down paka up, vitu ni hatari. Félicitations, unapendeza sana. Yeah, merci. Bona isuko imunzu wambaye. Ah wow. Ariko je nabuze jaune rouge. Toi c'est noir blanc. Ndabona kuri préféré yawe. Yes, bakunze ba Bujahit TV, nimureke kuza murara ibiganiro byacu, kandi nimuje muri bagira kugira subscribe. Bandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku munsi tubazanira ibintu bishasha, ku munsi tubazanira ibintu bitandukanye n'ivyo musanzwe mumenyereye. Lolilo mu matwi ansumira ngo nukiri kumwe na Loliane, tosho kumenya impamvu. Impamvu nimushobora kwimenya kuri media, mugabo icyo novuga ko turi séparé, umwe wese ari kwiwe, umwe wese afite ubuzima bwiwe, kandi ni ibintu bizwi. Ça fait au moins 3 mois maintenant. Umwe wese ari ukwiwe vraiment. Urashobora ku impamvu watubwiye ko udashobora kutubwira impamvu mutakiri kumwe, ariko ni mukiri kumwe twavyumvise. Hama wewe ukwawe Lolilo, abakobwa b'abaririmbyi b'umuziki mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu cyose cy'u Burundi, aho ubona bakoshereza ni hehe kugira ngo ntibubake izina nkuko abahungu mwubaka izina? Novuga ko barakora neza, mugabo nibumva, nibashaka guhanurwa. Badahanuwe batakurikije impanuro, parce que natwe twakurikije impanuro kugira dushike aha turi uno munsi, kugira Lolilo mumubone gushika uno munsi ari kuri ku muziki, abandanya akora ibikorwa kandi akabandanya baryohera. Kubera numva impanuro z'abantu batandukanye, abatoyi bakuru, abasaza, abajene, umwari we wese ama impanuro ndayumva. Umuntu nkunda impanuro cyane, hanyuma ndayikurikiza. Ego abaririmbyi b'abarundikazi, urumva ikintu gikuru gikenewe no kumvira ibisigaye byose ngo bizogenda neza. Ibyo mubibwiwe na Lolilo Simba, mnyama mkali sana, yani ebana ni fire, ni moto, ni hatari sana. Yes, bakunzi ba Bujahit TV, yes bakunzi ba television ya mbere nyene mucamvyumva Mwinga bw'ijuma Scott nacha bitahura singombwa ndabivuge. Yes, bakunze ba Bujahit TV, nimuze muribagira ngo mandabibutsa kugira subscribe, muze muribagira kwandika commentaire zanyu, kandi tuba dukeneye ko iyo mwanditse commentaire umwandika n'ibintu mutakunze, kubera ari ibintu byinshi tuba dukeneye gukosora, kandi twama tubashikiriza ibintu byiza, kandi turabemera tuzokoma tubazanira ibintu byiza birenze cyane. Bwana Lolo, ikoti yako ebana yavyishe, uruwa mbere nta wundi ndayibonana, na wundi ndayibonana ni wewe wenyene. Urashobora kutubwira yavuye he? Makoti arahari ni menshi, namaze kubibona na Jux, namaze kubibona na Platinum, Techno niwe yari ya mbere kuyambara, namaze kubona n'abantu benshi, na Fizo namaze kumubona yambaye. Ni impuzu ziva mu Bushinwa bakazizana ino tukagura. Turakunda ibintu biri kuri top, naco gituma tubandana tuvyambara. Wakoze iki kugira ngo yani uji brand ube nyene Lolilo? Umuntu twovuga ngo kuva kera hose kugeza nuno munsi tukikumva nka Bafarias, na urabizi mwatanguranye kuva kera kugeza uno munsi turacabumva. Vyagenze gute, wabigenjeje gute? Nkuko nabivuze, umuziki ugirwa n'ibintu bitanu. Ivyo bintu bitanu utabikurikije nushobora gushika aho ushaka gushika. Kandi ubunye ama option agenda yungerekana, parce que izo loi zitano zirahari, mugabo ari ama option menshi cyane. Rero utakurikije ama option cyangwa ugakurikiza impanuro z'abantu, ukumva ico abafanzi bawe bashaka, nushobora gushika ku cyo ushaka. Yes.
Yes, ikindi kibazo ca nyuma Lolilo ku bantu bavuga ngo umuziki w'u Burundi ngo nta mafaranga arimwo ngo même si baririmba ngo wapi ngo nta kigenda wowe ubiravye n'imyaka yose ukoze umuziki iyo abata amafaranga arimwo wowe ukiririmba canke nawe hari indi profita mu kuririmba. Icyo navuga umuntu wari we wese afise uko abayeho, umuntu wari we wese afise uko Imana yamuremye, kandi umuntu wari we wese afise don yiwe cange ukuntu aronka amahera. Ça dépend nuko Imana yagupangiye. Novuga ko kuri jewe umuziki wo mu Burundi urariha bien parce que ndarinze mu muziki wo mu Burundi. Umu ex wanje namwigishije mu muziki wo mu Burundi gushika waheza université. Abana banje biga mu muziki wo mu Burundi. Imodoka canke moto ndemberako canke impuzu nambara canke ivyo mfungura canke parcelle naguze canke imodoka naguriye papa wanje vyose vyavuye mu muziki. Rero sinobona ko umuntu yovuga ko umuziki wo mu Burundi utariha kandi uriha parce que bijya bikeya turonga ufise ubwenge ukamenya ukuntu bikoresha bikushikana kure. Mugabo udafise ubwenge ukishinga kunywa inzoga canke ibindi biyarura umutima na hamwe woshika bica bikugora kubandanya. Lolilo twumvise ivyo umaze gukora ni vyinshi cyane kandi uvuga ko wabikuye mu muziki. None hanze y'umuziki nta kandi kazi gasanzwe ukora? Lolilo na kandi kazi afise atari umuziki. Umuziki niwo papa, niwo mama, niwo vyose. Yes. Urifuza ko abana bawe nabo bazoba baririmbyi nkuko nawe uri umuririmbyi? Umwana wanje azotora inzira ashaka. Ashatse kuba umupasteri, ashatse kuba umumizisien, umukinyi w'isinema, ashatse kuba umushehe, ça dépend nico ashaka parce que je sinumupangira umutima wiwe ico ashaka nico kizomufasha. Yep. Tukuzi ukina amareresi ariko haraheze igihe kirekire cyane tutabona ireresi yawe Lolilo uba warabihagaritse canke wasanze ari ugutumwanya wasanze atari ingabire yawe bon turabireka? Novuga ko Lolilo ubu afise groupe nini cyane, akaba ari umupresident w'iyo groupe y'abareresi y'abakinyi b'amareresi. Mbere ndafise rendez-vous le dimanche ariho reresi zibiri canke zitatu zishaka kuja mu bugaragaro twamaze gukora. Mugabo dutegerezwa kupanga tumenye ukundu zisohoka ukundu tuzigirira launch parce que ikintu cyose ni gupanga, udapanze na hamwe ushika. Tatouage iri ku mubiri wawe ukunda cyane gusumba izindi tatouage iramajaye? Kuboko. Ni tatouage yande handitse ibiki? Impamvu ituma uyikunda cyane gusumba izindi ni y'abakobwa bampemukiye. Oh my god, ndazi nana karimwo ndabesha. Ni benshi cyane. Sinobavuga n'abadondagure bahere. None Lolilo bamaze gusokana n'abakobwa banga uravye kuvutangura kuririmba abastari turabizi muri abantu mukundwa n'abakobwa. Nutubeshe tubwize ukuri abakobwa mumaze gusohokana nibanga apana bo twagiye tumenya nabo tutamenye. Novuga ko abakobwa namaze gusohokana nabo murabazi ni bane. Ego ni bane vraiment kandi ndabashimiye cyane bamwe bagiye bamfasha mu guhinduka cange bampaye abana bakaba bamfashije kugira nkiri ntambwe nshike kure. Urumva ni vyinshi bampaye a part yoko tuba séparé mugabo bamfashije vyinshi. Reka tukavuge mwibanga umu ex wawe uhora ubona ukumva ibana uyu bora tuturudiane noye? Na mu ex numwe vraiment, na mu ex numwe nkeneye kandi na mu ex numwe mbona ko yomfasha ngo subire kuba kuvyo namaze kuba uno munsi nashitse kure. Ego baramfashije mugabo uno munsi mbaye undi muntu, mbaye undi muhungu afise ambition, umuhungu azi ico ashaka gushika cange azi aho yavuye. Umaze 3 mois waravanye na Loliane na undi mukopine uraro? Lolilo sinzi ko azoronga umukopine vuba parce que aracafise igikomere kinini cyane. Lolilo batakuheba satayisikiye mission. Bon, si célibataire na mukopine mfise pour l'instant na wengene. Yes Lolilo urashaka kutubwira ni umudemu mwigeze gusohokana ariko ukaregreta mu nyuma bivanye peut-être na comportement?
comportement y'umudemu cyangwa comportement yanje bivanye peut-être na comportement yakweretse ugasanga wari waramukunze meme maze gusohokana ukasema uyu najuta kutoka naye. En fait abakobwa bose nasohokanye nabo bafise akantu kari commun, ako kantu niko nkunda kubo parce que barisonera bakaba bazi ico bashaka kandi bakaba bafise urukundo rwa vrai parce que na mukobwa numwe twasohokanye ari munsi ya 5 ans, twabanye munsi ya 5 ans, bose ni 8 ans 7 ans 9 ans twakundanye. Ouais. Ikintu wigeze gukora mu buzima hamukaho Greta? Nana kimwe namaze kuregreta mu buzima bwanje parce que passé yanje niyo ikora futur yanje, passé niyo inyemeza ico ndi. Yeah. Bakunzi ba Bujahit TV turacari kumwe na Lolilo, turacafise byinshi byo kuvugana nawe ariko kubw'umwanya murabiza abantu babastar nkaba baba bafise ibintu byinshi barimwo, iyo baduhaye opportunité tukabonana bisaba ko tugendera neza ku mwanya wabo. Yes, bakunzi ba Bujahit TV bandanya mukurikirana ibiganiro byacu, ariko imbere yuko duheza Lolilo ngoma ndakubaze ibibazo nka bitatu gusa hamance ndaguha umwanya kuko ndabizi namaze kugutwara umwanya mwinshi cyane, ariko wihangane nawe urabyumva sivyo none. Yes, Lolilo mu Burundi bahora vuga ngo hariho ibintu ngo byo bakobwa bigira ngo naba slay queen, ngo akazi kabo kuba gusohokana n'abastar hama bakagenda bapostinga abastar babavugana bibiramaze kugushika. Ego hariho abakobwa benshi bamaze gufata amafoto akaza akakubwira je n'umufane wawe ndakunda ukuntu uririmba, eske tushobora gufata ifoto, tumaze gufata ifoto akaca ipostinga ngo n'umukopine. Ivyo bintu si vyiza vraiment, ivyo bintu bidusubiza inyuma kandi bikadutesha na valeur. Novuga ko na nico gituma management yanje yanyangiye gufata foto itari idasabwe kuri management ya. Okay, hama Lolilo ikintu wigeze gukora ariko ubu kubera bivanye naho ugeze muri ibi bintu by'ubustar udashobora kugikora, ariko iyo wicaye wara wumva ati iki kitumye na kimisi kini kwa Juni Costa siwezi kifanya ni giki? Gusoka mu kabare ntari accompagne, kugenda gusa gutya juste ndagiye gusoka nsangire n'umuntu wari we wese, ico kintu vraiment ubunye singikikora. Management yanje ari ingingo yamfatiye kandi mbona ko vyamfashije cyane, biriko biramfasha mu gutera imbere. Okay, indirimbo yawe igezweho ubu urashobora kubaririmbira abafans bawe gatoya juste kubera n'indirimbo ikunzwe baririmbire gato hama nabo baryoherwe, hama umaze kubaririmbira ndaguha akanya umbaze ibibazo bibiri nawe bikuri ku mutima wawe. Katoto moto moto ninakula hadi makoko, sinyigongo wala msongo, kataniua kwa mitongo, chi katamtam kadogo dogo kameumbika shepu la kimodo modo, kenye mauno yani rojo rojo, kakina makana utesa wangu moyo, usijifanyi uko bize, fata ma ex wangu waulize, nipe utamu nikutoe krize, chumbani barazani mini shulike. Yes I is Lizo Manezo for Shizo mzizi wachiwe Simba. Yes I wakoze wa Bujahit TV wamze bisi ibintu birashusha ibintu ni moto. Yeah, je ndasi indirimbo yankoze ku mutima. Ya indi gitari chanje tatara ya ijya ni moto mwana ijya ebana ni hatari, respect sana. Yes, reka ndaguhe umwanya umbaze ibibazo bibiri bijanye nanje. Urafise umugabo? Oya. Wafise mu copain? Yes, na office ndafise mu copain mu bogosi jatari. Kiracari kimwe. Ese urafise umwana? Ego ndafise umwana. Uramukunda? Cyane n'umutima wanje wose. Yitwa Irisi. Oya birahagije. Okay ndakongera bibiri.
Ok, merci, ça va. Bakunzi ba Bujahit TV bandanya mukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV, nimwibagire kugira subscribe, nimwibagire kwandika commentaire byanyu, nimwibagire kulikinga, tubandanye tubazanira ibintu bigezweho kandi ibintu bishashe. Reka tubwire na Lolilo yibuke kubwira abakunzi biwe n'abafanzi biwe bagire subscribe no kuri channel yiwe no kuri channel yacu, kandi za muribuka gufollowinga abastar bacu kuri Instagram, Twitter, zamuraja kuri internet ba update. Yes. Abafanzi banje ndabakunda cyane, cyangwa abafanzi b'umuziki wo mu Burundi ndabasavye mukurikirane Bujahit. Nyuma nimwibagire kugira subscribe, anyuma gira ama like, ama commentaire cyane kubera mukosore utuntu tutunenge mwobona mu ma emission atandukanye. Hanyuma nimwibagire kwinjira kwa Lolilo Simba, mwandike Lolilo Simba niyo YouTube yanje, Instagram ni Lolilo Simba, Twitter ni Lolilo Simba. Nimubure kwinjira mutugirire subscribe. Yes, turabashimiye cyane abakunzi ba Bujahit TV. Ciao.